yakiriwe na Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Twari twaje nk'umugwi kumushikiriza ibitabo 52 birimwo ibikorwa, birimwo icegeranyo c'ivyo uyu mugwi washoboye kurangura uno mwaka. Mvuze nti ibitabo 52 ni ukuvuga yuko harimwo ivyanditswe vyinshi, kuko twakoreye ku gice kirekire. Iyo mvuze igice kirekire ni ukuvuga ko uyu mugwi winjiriye ku mwaka w'1885. Aho niko nabwira abarundi baca bumva ko twinjiriye ku muzo w'abazungu, abadagi, ababirigi, abamisionari. Turaraba nyene abo bose bigenjeje mu gihugu cacu, ivyiza n'ibibi baba barakoze, baba baratuzaniye. Hanyuma intwaro y'icami irabogozwa mu 1966, ariko nayo nyene yabogojwe habaye ingorane zitari nke mu vya politike. Murazi ko twabuze uwagwaniye independence, kwikukira kwa Gasore Ludovico. Iyo myaka 60, iyo myaka y'1965, iyo myaka y'1969, iyo myaka y'1971 harabaye ingorane nyinshi muri politiki y'igihugu. Bamwe bakitwa ko bashatse gutembagaza intwaro ya Repubulika ya Michel Micombero, abandi bakitwa ko bashatse gutembagaza umwami Mwambutsa. Aho ni 1965. Ugasanga ivyo vyose bikurikiwe n'ubwicanyi bw'abasirikare, bw'abanyepolitike, bw'abakozi ba leta bakuru, bw'abasivile batari bake. Icegeranyo rero c'umwaka tuzotanga nibaduha isango, ni icegeranyo kizofasha abarundi kumva bimwe twavuga umwaka uheze w'2021 vy'ihonyabwoko ko bitaje igiturumbuka, vyateguwe n'ubwicanyi bundi budasanzwe, cane cane bwabaye muri irya myaka y'1960 gushika ku 1971. Mvuge make nongere ndababwire ko habaye n'amategeko y'umwami w'Ububirigi 1925 yirukanye abahutu mu nzego z'igihugu. Ivyo vyose nihagera tuzobitomora imbere y'abashingamateka, imbere y'abakenguzamateka. Ibitabo rero twashikirije nivyo kubabwira tuti turiteguye nimwaduha isango kubwira abarundi aho ikivi kigeze.